niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ndabahaye mwaramutse ndabahaye mwiriwe. Jewe umumana canke umusongore nta fatiro Patrice natakata bitarara mu nzira ndibiteka ryo kubasaba ngo muze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Jewe mvuga ko nitwa ndya nkaravye nkitwa tara ridatuba ridomeka ayandi matara. Kubera iki? Itara nta na rimwe ryigera rituba ngo nukubera ridometse ayandi matara riguma ryaka kwa kundi nyene. Jewe ivyo nzi mu mutwe, jewe ubwenge narahuye muhira, ubwenge narahuye kwishuri, nivyo nama ndonka, jewe ntabibabwiye noba mpombye. Ariko ndabibabwiye kandi ntaco mpomba. Hari ico nunguka ahubwo kubera je ndamenyekana. None rero muri kuno kwezi kw'icenda uno munsi n'igenekezo ya mbere ukwezi kwa Nyakanga mu 2022 ndiko ndasozera TikTok yo mu kwezi k'umunani ariko kwa Myandagaro. None ukwezi kwa Myandagaro ni iki? Ukwezi kwa Myandagaro ni ukwezi k'umunani kukaba kwarangwa nuko inka zizandagaye mu bishakashaka, impene, intama, ibitungwa vyandagaye mu bishakashaka. Sinico gusa kuba dafise inka. Myandagaro novuga ko kwari ukwezi baba baciye amasaka, hama baciye amasaka rero bakaca bagumiza mu mirima amasaka akandagara, ugasanga rero ibintu byose birandagaye ngaho. Sinico gusa n'abantu bagiye kwinywera inzoga wasanga bandagaye mu bitoki, ugasanga bandagaye ahantu hahora imirima. Nuko rero nico Myandagaro kiza kivako. Nukwezi k'umunani ukamuzi neza yuko umwaka w'Uburundi abazungu bataraza mu Burundi uwo mwaka wari ufise amezi 13. Amezi 13 agakwiza iminsi amajana 377. Ucugabura wewe ukacutegera iminsi ngene yangana. N'abazungu rero baje kudukoroga batwongeramwo nibindi batubwira ibindi twe dufise ukwezi kwiwacu kw'ikirundi abantu bose twese twasonera. Aho rero sikiru cy'abarundi nagomba kubigisha jewe nariko ngerageza guheraheza TikTok yo mu kwezi kwa Myandagaro. Iyo TikTok rero ni ubujajuro bushika 35 nibwo nashoboye gukora. Mugabo hariho nk'akajajuro kamwe nkura mu kwezi kwa gatandatu kwa Ruheshi n'ukwezi kwa Mukakaro nkakazana mu kwezi kwa Myandagaro kubera biba bigiye bisanga bijaniranye. Nk'akajajuro kamwe hamwe nariko nderekana agakwavu kariko hariruka mu mihana. Nuko rero none rero jewe nagomba guheraheza. Murama muvyibuka TikTok yajiva hehe? TikTok yavuye ko jewe mfise ubujajuro bushika 3000. Ivyo bijajuro 3000 je nkibaza ingene abarundi bazobimenya bikananira. Na cyane cyane ko kwandika ibitabo vy'ikirundi bitoroshe. Nje ndi mu mahanga. Jere nkandaba rero uburyo bw'ingene nobwira abarundi bazoze barabimenya. Ndandikira abafise amateleviziyo imbonesha kure, ndandikira abafise amaradiyo inzamirizi, ndandikira n'abafise ibimenyesha makuru ngo jewe nzoze ndabarungikira utuntu duto baheza baca badushira muri ivyo bintu vy'iwabo. Mugabo ntivyakunze ko bitakunze ntaco bashakaje kuri TikTok. Ukwezi guheze rero ndafata ubwo bu TikTok bwose ubwo bujajuro bw'ukwezi kose nkaca ndabwegeranya. Nuko bushajuro rero ngo ndagushikirize rero uheze utwenge nawe hanyuma uzotwengeshe n'abandi uzoburungike hanyuma uze kugira gutya wongere ubihe n'abandi. Urakaramba rero ariko urankurikira urakagwira uragahora ku ngoma kurikira rero. Mushaka mutwenga canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari yagiye kuri Tanganyika hanyuma hasanga abazungu baje kwisasa nka kurya mubona abazungu baje kwisasa kuri no ruzi hanyuma arabaraba ati bwa bundi zangona zijya abantu hari habo zirira ubusa n'abazizanira. Mushaka mutwenga canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza abazungu baraje mu Burundi baca baza mu Tanganyika nkuko urabona abazungu nabo bariko baragendera kuri ubu bwato
hanyuma rero samandari abiwe zingene bagendera mu bwato nk'uko mwese mubona canke nguriya muntu kubyo ari karagenda samandari arahanuka tumwaka imvubu zabadutsemwo ntimuze mumbaze mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ahandi ni kuri Place de l'Orléans mu gisagara ca Ottawa. Ubu rero ngomba kuvuga ivyerekeye inyoni. Izi nyoni rero mubona ni nyoni zifise amaguru nk'imbata, murabona ndiko ndazegera neza na neza. Rero samandari yagiye kuraba aho inyoni ziri, hanyuma acarya ubwana bw'inyoni butarahumura. Bati samandari reka kurya inyoni zitarahumura. Ati ubu bwana bw'inyoni ntibwa butambona, jewe mugabo ndabubona. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Aha rero ndi kuri Place de l'Orléans mu gisagara ca Ottawa. Ni ku gituro c'amabisi, ni ku gituro c'imodokari zitwara abantu. Aha rero ngomba kujajura mvuga ivy'umusazi yabonye imodokari itwara abantu igomba igende mu Kamenge. Rero umusazi yarabonye abakokayi bariko barakoka ngo abantu binjire mu modokari, barinjira hanyuma bagiye abona imodokari iragiye. Buno nyene cariruka nka Usain Bolt, ariruka iyo modokari ayihambya. Ayihambije acabwira umushoferi ati hagarara ningoga, ahandi hoho ibara riraguye. Umushoferi ati none habaye iki? Ati amapine ariko aratembera kandi akabanda yatembera uko ndabibona ibara riragwa. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza ku mutumba wa Muremera muri gihe umwami n'abagabo ku gacimbiri ka Mashitsi barubatse igorofa ya seyise, bariko barubaka nkuko mubona ngaha bariko barubaka. Hanyuma rero umumaso ariko arubaka yiyaga mu mutwe. Hanyuma nawe umu edemaso amubwira ati we uri kijuju, urabona ingene wiyaga mu mutwe kandi wambaye inkofero. Nawe aramubwira ati jewe mara kubaze wa mwede, none hagize ikintu kigujya kunyo ucubanza gukura ipantaro. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza mu gihe umwami n'abagabo hajya mu Gasa hari umuntu yaravuye Ibujumbura atwaye imodoka nk'izo modoka ziriko zirarengana mubona. Ashitse hajya ku Gasa ku kirato acabona umugore ari kararima. Ati wa mugore kurarima. Umugore ati sa, ati ribarabara rija hehe? Umugore ati ryo barabara rigumaho nyene. Umushoferi ati wa kijuju c'umugore utazi ibarabara rija. Umugore ati kijuju ni wewe, kubera iyo utabi kijuju niwari gufata ibarabara ugafata urugendo utazi yuroye. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari yarongoye umukobwa w'umuganwakazi. Hanyuma murongoye uwo mugore amubera umusonga wo mwibere. Biranka ko bumvikana. Hanyuma acaragenda mbere acagenda twaye n'abana bose. Hanyuma Samandari aribaza ingene yo bigenza biramunanira. Acagenda nko kuruzi nkuru mubona ashararyama ahantu azi yuko hama hazi ingona. Hanyuma rero yikanguye asanga ryamanye n'ingona. Aribaza ingene yo yibwira biramunanira. Aca yibwira ngo ndyango nanugupfa narapfuye, ndyango nanugupfa narapfuye. Ingona nayo iramuraba iti mbese Samandari wakubwiye je ko ndi mfisi jewe ndi byapfuye niyindi. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Inarunyonga abagore bamwe baragiye kumuraba kugira ngo bamuhanure ivyo bintu byo gusambana, ibintu byo gutwara abagabo babandi abireke. Baramubwira bati Inarunyonga urigora n'ukuri, wewe uratesha ibanga abagabo ugatesha ibanga abagore bakirirwa barahukana n'abandi bagabo kwera wewe. None ivyo bintu byo gusambana, ivyo bintu by'ubushurashuzi ubikura mwiki? Inarunyonga ati reje mwabagore ngomba ndababwiza ukuri, umunsi ivyo ntanga vyaheze nkagomba kuza kubatira uwo nihera muzoce munyima.
mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ndabira uru n'urukwavu ndiko ndakurikira urukwavu rero nugo mu gahinga nguru heraba riko rwandaba kubera ino muri Canada ubukwavu buzi yuko abantu bagwica heraba kiberenga hinga kirukurabe karirutse karagiye ukamuzi neza ko bavuga ngo nuwanka urukwavu aramenya ko ruzi kwiruka nahangejeje. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ahandi nitwa Ntafatiro Patrice aha ibi ni vya bigata bibiri nari nateyemwo irengarenga n'ubu ziriko ziramera hanyuma aha naho urukwavu nguru ruriko rurarisha kwirembo aha ni kwirembo yiwanje eheraba imodoka ari ya mbere yiwanje ngiyi imodoka ari yanje ya kabiri ngiyi hariya ni mu babanyi hariya hose ni mu babanyi ndabira ngomba ndagwegere urabe rugende go nyene umve heraba ngugo rugomba gwiruke urabe ruragiye hariya ku mubanyi mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura kwaruke ndabahaye mwiwe kandi mwebwe mwese muriko murakurikirana iyi TikTok muriko murakurikirana ikiganiro ahandi ndi muri Canada nanse kwerekana iyo modokari kubera umuntu yacabona plaque yayo aha murabona ni muri Canada ni mu gace nsanzwe mbamwo ubu rero ngomba ndabereke hariho umuntu yavuze ngo aha umuntu ngo aba mwikambi y'impunzi ngo yo muri Malawi aha ngomba negere buriya ndiko nderekana gutya ni bwa bukwavu ubu rero ndagiye kuburaba iyo buri ubu ndiko ndagenda kuburaba iyo buri kuraba iyo buri ndacagenda ndabushikira bana ngaha aho kari ndabona ngaha singomba kwerekana mu mihana y'abantu ngako agakwavu akandi karagiye karirutse akandi sinzi kagiye urabona ko kagiye mu muhana w'umuntu ngubwo gibereye mu muhana w'umuntu nubwo kandi ntugire ngo aho hose nubwo yoroye oya ubwo nubwo ntuburi ngaha nyene kandi urumva ko n'imbwa ziriko zirakuga mugabo izo mbwa ntiziza kuburya kuko dusanzwe tubufise muhira murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma ni Ntafatiro Patrice rero nariko ndavuga ibi bintu hanyuma nkabandi jewe nguyu wari karabivuga ngo bampindukize kamera murabe wari karabivuga ni nguyu Ntafatiro Patrice ndabahaye mwiriwe ngubu bwa bukwavu rero murakaramba mugure mure ku ngoma ngaho kagomba kiruke ngaho karagiye kaje hariya murakoze mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura murazi ko kwisi yose nzima abagore nibo benshi nuno munsi nibo benshi hanyuma rero ubushikiranganje bumwe ngayi Bujumbura harimo abagore benshi bakankana umwe akabesera uwundi akabesera uwundi akabesera uwundi akabesera haraba kajagari nta ntigiri umwe gatukunda hama bahava baja kumushikiranganje kugira ngo abatunganirize umushikiranganje babajije umwe uwundi uwundi karaba kajagari nta ntigiri arabura wenyene ngena bigenza arabaza ikibazo kimwe gusa ati je ndabaza ikibazo kimwe muranyishura batego murazi neza yuko abantu bakunda kuvuga amajambo menshi arabakecu atego ati umuntu asubira kuvuga niwe azobashaje bose nabo ngo cwe mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura umuhungu yiga mu mwaka w'10 umunyeshure yakunze umwigisha wiwe w'umukobwa hanyuma uwo mukobwa aragakunda uwo munyeshure kubera yakundana n'uwundi mwigisha ntawe hanyuma uwo mwigisha w'umukobwa arakorera ikibi umunyeshure aramwirukanisha mu ishuri aronka amanota mabi mu ndero aca yirukanwa yagiye guhereza amashure kuri indi shure hanyuma mu munsi mukuru w'amakomine niho uwo mwigisha yahura n'uwo munyeshure haheze imyaka n'igindi
uwo munyeshure abwira uwo mwigisha ati ariko gamwigi uzi ngene nagukunda n'ukuri ukankorera ikibi ukanyirukanisha mw'ishure wabikoreye iki kandi uzi ko nagukunda. Umunyeshure ko yaraheje kubivuga umwigisha ati iyo uba ari undongora uba ari we wapfuye. Mushaka mutunge canke mureke je ndikunda Vy'ukwezi. Umusore mwiza cyane yabenze umukobwa, hanyuma umukobwa nawe amuroga ibisazi acara sara kwa kundi nyene aragenda kwa rojanti baravura biranka bavajana mu Kirundi baramuvura arakira. Akize rero kubera yari umusore yabwiriza kurongora niko rero kumukwera umukobwa hama baramuzaniye. Bamuzaniye rero ku mugoroba arataha agiye kuryama ati jewe abantu baje ngaha ndababwira abantu inzoga nke bakanka ndababwira batambe bukebuke bakanka eheraba bibagiriye umuntu ngahi wanje. Mushaka mutureke canke mureke je ndikunda Vy'ukwezi. Inamujandi numupfasoni akwiye gusonerwa no kwigwa mu gihugu cy'u Burundi kuko numuntu ngira kamaro. Umudagi rero yatwaje inda umuganwakazi w'imyamakarabo hariya mu Cibitoke. Hanyuma ko hari mu gihugu cyo kwa Inamujandi arahamagara umudaga ati ngwa hano ubureko watwaje inda uwo murundi kazi kandi ko numva hiyo mu abazungu barongora abirabure kazi iyo sigorane rero umukoga wacu numurongore kandi wongere umutwari wanyu mu Budagi. Umudaga aranka buno nyene Inamujandi aca kurondera igitero c'abantu baca bamena amaso uwo muzungu. Inamujandi amubwira ati wosubira gukubita amaso uwundi murundi kazi wongaya. Mushaka mutunge canke mureke je ndikunda Vy'ukwezi. Neza na neza Igitega hariho umugore yamenye ko Ibujumbura abantu basigaye banywa impeke cyane kubera kumbure ibiyeri byakenye. Hanyuma aca arafata ubumera bw'ibiro 25 abishira mu mufuko aca bijana ku Igitega ku gituro c'imodokari nk'izi mubona ngaha. Hanyuma rero buno rero aca akora iki aca kubaza ingene ushaka kujibujumbura. Arabaza umushoferi amubaza ati gushika Ibujumbura na mahera ngahe ati n'ibihumbi 12,500. Aramubaza ati none umufuko wanje nawo cyangwa kurira ngaho ati ucuburira ibihumbi 4 ati sawa. Hanyuma rero acarurira kubera bashiyemo abantu benshi cyane acaragenda hamwe akawikorera ahandi akawurera. Hama bashize Bujumbura ati rero turihe acafata amafaranga 12,500 aramuha. Wa mushoferi atoya ubwiza kundiha ubumera nabwo ati shaka ubukuriha kuko hamwe nabwikoreye ari naho ndabureze ntibwigeze buja mu modokari yawe urantunga mburane. Mushaka mutunge canke mureke je ndikunda Vy'ukwezi. Urazi ko neza na neza Samandari atigeze aronka izina ry'Iburaya kubera ni Samandari wa Mandaranga. Hanyuma abapatiri bakamwirukako kugira ngo n'imiburiburi atebe yitwe izina ry'abapatiri izina ry'abanyaburaya. Hama patiri mukuru rero aramutora akamubabwira amazina menshi ngo atoremwo. Hama Samandari aranga. Niho ne patiri mukuru yamugoragoza bwa nyuma ati basi nuvume witwa Paulo Mweranda. Samandari ati jewe gapatiri ngo ndakubwiza ukuri Jesu no kwitiranwa umwicanyi rutete yamaze abantu ati je n'imiburiburi novuma nitwa Toma wewe yemera ivyo yitohoreje yirongeye. Mushaka mutunge canke mureke je ndikunda Vy'ukwezi. Aha ndi mu gisagara citwa Louisville mu ntara ntwaro ya Quebec. Narigeze rero kugira aga TikTok kavuga ko inarunyonga abantu bagiye kumugendera hanyuma imvura irabije akaca avuga ati iyo mvura mubona iyo nkuba mubona ije kurondera amagi yayo hanyuma akaca bereka imyungu. Iyo myungu rero yereka yari nkiyi ukacubona ko uwo nawe ari Havyarimana Jile ukacubona no mfasoni wanje Bucumi Donavina. Mushaka mutunge canke mureke je ndikunda Vy'ukwezi. Bwa bundi rero ya magi y'inkuba inarunyonga yavuga yaraya. Mushaka mutunge canke mureke je ndikunda Vy'ukwezi ndi mu gisagara ca Louisville.
mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umukuru w'igihugu yakunda kagwa agasoma rukamushika n'inyota igashira. Yaranyoye umunsi umwe araboregwa kandi igihugu buca gifise umunsi mukuru. Hanyuma araja mu munsi mukuru nyene kwa kundi nyene. Hanyuma abajeje umunsi mukuru baramuha ijambo aza gusoma aranka kurisoma. Aratangura arabwira bene gihugu, aravuga ibi, aravuga n'ibindi. Hanyuma ageze rero ho ahantu abwiza kuvuga izina ry'uwo munsi mukuru ararirondera araribura. Acahamagara ujejwe imisi mikuru ati uno munsi duhimbaza ikiganani. Nukuvuga tuno munsi duhimbaza ikiganani. Hanyuma ujejwe imisi mikuru nawe ati uno munsi mukuru kwikukira nyakubahwa. Ati uno munsi n'umunsi mukuru kwikukira nyakubahwa. Hanyuma mukuru w'igihugu atego ni mama. Ati ego ni mama. Hanyuma nyina wiwe ari mu banyacubahiro bicaye arumva ivyo bintu vyose. Se yavyumvise gusa n'igihugu cyo cyavyumvise kuko umukuru w'igihugu yamafise ibintu yamafise ivyuma bisabiranya amajwi. Hanyuma nyina wiwe iyo ari mu bene gihugu ari mu banyacubahiro ati nubu wabaye umwubahwa sonegwa vyarakunaniye guheba indahiro z'abungere. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi w'umukene gose yakenye gose yarahishije inzu y'ingonde nkiriya ngonde iri hari inyuma yanje. Hanyuma iyo nzu yahiye acagenda kuraba indongozi ya komine ayibwira ati jewe rero narahishije inzu. Hama iyo ndongozi iti nta ngorane nta mwana n'ikinono birahuriranye nuko leta yaduhaye amabati hanyuma itubwira yuko abantu bazosha bubaka inzu zisima. Hanyuma uwo musazi atereka ndongozi jewe nahishije ingonde y'ivyatsi. Iyo ndongozi iti yego nakumvise mugabo ko muri no komine yacu leta yaduhaye amabati ikatubwira twubakisha isima ati nawe niko bazokugira. Aramwihweza ati ndongozi musitanteri ati harakwiye kuronkeka uwundi musazi yohindura umwibutso uvuga ngo ubwatsi burasha bukabisa ubundi. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza imbo cari igihugu ca Inamujandi. Inamujandi nawe numugore numupfasoni akwiye gusonerwa numupfasoni akwiye kwemerwa mu gihugu cyose. Abadagi rero bagomba gucisha ibarabara nkiri mubona hacamwe n'imo modokari. Hanyuma ababo baratagati baranka gukora ibarabara. Hama abadagi baca bagenda kubaza Inamujandi bati tugire gute. Inamujandi acatumako abagabo bose bababo acara kubitisha ibimoko kabisa barakubitwa barashaya. Hama abadagi baza kubaza Inamujandi bati none uriko bakubitira iki? Ati none mwebwe yitwabirukana mukagenda iwanyu aya majambere muri ko murazana muzogenda muyatwaye. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Inarunyonga yitwa Inarunyonga nyene kubera ntigeze abatizwa mugabo abazungu bagashaka batizwe aronke izina ry'iburaya nukuvuga abatijwe ivyo bintu by'ubushurashuzi abireke. Hanyuma Inarunyonga ati pfa kurondera izina mu mpe ntakuri nico kimwe byose. Hanyuma rero niho bamuronderera izina bakamubwira izina kanka. Umupatiri ati basi ni bupfume witwa Maria Madarena. Inarunyonga ati pati je ndakubwiza ukuri je sino kwitiranwa n'umuntu akiri isoni n'igishegu ciburaya gutyo ati je no vuma nitwa Veronica. Hanyuma nkazokwama mfise agafoto ka Yezu nzoza ndirabira nirege ibicumuro byanje. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yari yumviriye ingene yogenza ibintu kubera yabona umengo nta muntu ariko aramuraba ati acafata umugambi umwe acagenda mwishamba nkahandi ararandagura ibintu ararondera n'isusa acagenda afata umwana w'umuhungu aramuba ariyambagura. Abantu bamubaza bati none we wa musazi ni kubera iki ubabisha isusa uwo mwana ntarakimwa kugize? Umusazi ati je nagomba ndabi ingene nahora nsara ndi umwana. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura.
Inamujandi yari umuntu akomeye gose kubera ari umuntu ahinyuza abazungu, agahinyuza abami, agahinyuza n'abantu bazi ubwenge. Yaragiye kwa muganga rero, ntaha kwa muganga mubona ndi. Agiye kwa muganga baramuha ibinini 9. Ngo ikinini ca mbere azokimira kuwa mbere mu gitondo, ica kabiri ku mutaga, ica gatatu ku mugoroba. Gutyo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu. Umuganga amubwira ati kuwa kane rero uzoca ugaruka ndabe ko wakize. Inamujandi ati none ko wewe wize utandukaniye hehe n'umupfumu akubwira gucyo nyene. Umuzungu ati neza na neza rero umupfumu nukubera atize atandika atarakabona atanditse wari Namujandi atarakabona atanditse niba wewe wize kujuragiza abantu baza kuwa mbere hanyuma bakazogaruka kuwa gatatu. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Inamujandi ni umupfasoni akomeye gose kubera hinyuza abazungu, agahinyuza abakoroni, agahinyuza n'abantu bose b'incabwenge n'abami barimo. Yaragiye mu misa rero bariko baravuga abatagatifu, bavuga ngo mutagatifu naka, cyane cyane bavuga abantu b'abapfasoni. Hanyuma niho rero aza kuraba patiri mukuru. Agiye kuraba patiri mukuru aramubaza ati none wega patiri mukuru, umugore asumba abagore bose bari muri Bibiliya ninde? Nawe amubwira ati nyina wa Yezu. Hanyuma ati cyase ko ndavyibaza ati ahubwo jiwo nibaza ko akomeye gusumba bose ni Eva, kuko iyo hataba Eva nungo Bikira Mariya ntiyari kuronkeka. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Mu 2019 aho Burundi bwakina na Gabon umupira w'amaguru, hariho rero umusazi atarafise televiziyo muhira. Hanyuma agenda kwiraba ku mubanyi asanga uko biri kose haheze iminota 40 bariko barakina. Ashikara baza ati mbega batsinanye gute? Ati numusa ku bundi hamanangwa kakanya. Hanyuma umuntu umwe ati kanyene umusazi atereka bama batangura kubusa ku bundi. Ate no wibaza yuko byoroshe gutsinda ubusa ku bundi, wewe umaze gukinira Burundi kangahe mugatsindwa ubusa ku bundi? Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Aho Burundi bwakina umupira w'amaguru na Tanzania ikadutsinda kubera ama penalty byabindi mu Kirundi bita guhangika. Hariho bahoza kiri umupira cavuga ati jewe rero yamba jewe nari umunyegori, yaba jewe nari umunyenzu nkaba je ncunga izamu ry'u Burundi, ati jewe banteye nk'ibubamfu, ati buno nyene jewe no ngenda ibubamfu, hanyuma buno nyene ndi mu kirere nkacagaruka iburyo, ati je niko tutatsindwa. Haba umusazi umwe aramwihweza ati wewe umaze gukimira no muri kirere kangahe? Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Uno munsi ni genekerezo 25 z'ukwezi k'umunani. Uno munsi tugeze ku myaka 4 muvyeyi wanje Binyongori Goderiva ahwereye. Yahwereye afise imyaka 102. Ubu rero ndi mwitongo ry'abapfuye giyororeye mu gisagara jewe mbamo. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari yarabuze umugore wiwe. Abuze umugore hanyuma amwitwaza wenyene. Hanyuma mwitwaje wenyene bahura n'abantu bati mbese Samandari ukitwaza umuntu wenyene? Ati wari ku muntu waza n'ubunyene. Nawe ni wibaze umuntu yabuze umuntu akamwitwaza wenyene. Ni Samandari yari mubi canke n'abantu babana bari babi? Mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura. Samandari yitwaje umuntu wenyene ahura n'abantu baramubaza bati ga Samandari ukitwaza umupfu wenyene? Ati wari ku muntu waza n'ubunyene. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Uno munsi negerekezo rya 25 ukwezi k'umunani haize imyaka 4 umuvyeyi wanje ahwereye. Aha kandi ndi ni mwitongo ry'abapfuye ryo mu gisagara ca Ororeya jewe mbamwo. Neza na neza mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umugabo yarongoye yaratevye, yarongoye ku myaka 49, hanyuma umwana amuvyara ku myaka 50, acahwera ku myaka 54. Hanyuma uwo muvyeyi amaze umwaka wose apfuye, umwana wiwe w'imyaka 5 acaragenda rero aho bahambye se wiwe, ntaha jewe ndi aho bahambye uwitwa Benwa. Acabwira rero se wiwe ari mu kuzimu ati da
ni kubera iki wagiye kurongora ku myaka 49 ukacupfa ku myaka 54 uno munsi mfise imyaka 5 iyo urongora naho ufise imyaka 24 ntubona ko je nari kubona nakuze mushaka mutwenge canke mureke je ariko ndajajura bibwirwa benshi bikumva bene vyo mwabasore rongora hakiri kare muvyare hakiri kare mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura ariko ivyo vyo vyarabaye mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura uno munsi rigerekezo rya 2025 Myandagaro 2022 ndarumije imyaka 4 umuvyeyi wanje Myongori go deliver ahwereye imari nakira ubu rero ngomba njajure muraza kumva ico gihugu inarunyonga yabamwe niwe yari mubi canke abandi bantu nibo bari babi mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura inanyonga yarumvise ko hapfuye umusore uwundi munsi yumva ngo hapfuye inkumi ati bareke bapfe niho hari abantu bakeyi abandi bantu batewe na runyonga urakunda gapfa ati wewe hapfuye umusore hapfuye inkumi uvuga niho hari abakeyi ati none wewe ko warize n'ubukirira aho wabura abana bawe ati jewe murandeka ndire kuko abana banje aho bahwereye igihe bahwera naciye nsubira kuba inyakamwe mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura umusazi yagiye mu isengero asanga bariko bararirimba ngo umukama ndamukunda cyane iyo ndamutabaje yamanyumvira uwo musazi ati ivyo nivyo nukuri ati naje waho ubuzima bwananira abantu bose bamvuyeko ati nayisavye iyo mana ngo mbe umusazi none heraba ndiwe mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura niyo nsaba Francine numwirutsi numuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ni ntashikirwa kubisanzwe mu kwiruka imetero 10 hariho rero umurundi yabonye uwundi murundi ariko araraba niyo nsaba ariko ariruka nkuko asiga abantu ahara musize uwo aciye wa mbere hanyuma ariyumvira icyo yovuga ati none kubisanzwe niyo nsaba Francine hajya abayirukanwa niki uwundi muntu ariyumvira ingene yoshaka kumwishura atumviriza ikintu kirukana Francine nico kigutuma nawe uguma wica utagomba gukora n'ikintu na kimwe mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ina mujandi n'umuntu akomeye gose n'umufasona akomeye gose akwiye kuronka ibarabara akwiye gusonerwa akwiye no kwigishwa kuko yarahinyuza abazungu yarahinyuza abami yarahinyuza n'abantu bose bazi ubwenge yagire kwa patiri mukuru hari habaye imisa rero muri iyo misa bari baririmbye ururirimbo ngo ndakwishimira mukama ndaguhaya kukuru mukiza wanje hanyuma namujandira cyagenda kurira patiri mukuru aturaziga patiri mukuru jigituma jewe ntazohava nza ndemera iyo mana yiwanyu ati mwebwe mukunda iyo mana kubera ivyibaha atariko twe mu Burundi imana yabasogokuru tuyikunda kubera ari imana mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura hari umuntu rero yabonye imodokari je ateye mu zijya pikipiki ingene zigenda zibangabanganywe ati compa nkazica hagati imodokari mushikiriya catarukira hagati ati ndabe ingene zimpagatira ca wibaza rero ikintu cashitse rero aho yazitarukira hagati zikamuhagatira mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura aho rero ngiye kuraheje kumviriza ubujajuro bwo mu kwezi k'umunani ariko kwa Myandagaro hanyuma rero kubeje gutwenga wumvise ingene ibintu byose byagenze ico nogenda mvuze gusa canyuma nuko warumvise ko hariho ubujajuro bw'ikirundi usanga rimwe rimwe budahuye n'ikirundi aho usanga mvuga urukino rw'umupira w'amaguru aho usanga mvuga urukino rwa tennis aho usanga mvuga mw'indege aho usanga mvuga mw'amamodoka n'ibindi biba byarabaye mu bindi bihugu atari Burundi ivyo ndabigira kubera iki kubera ikirundi c'abarundi uribuka ko ari ingonde igizwe n'inkingi 8 muri izo nkingi 8 rero hariho ubundi bumenyi rero nukuvuga ibindi bintu umuntu ashaka kumenya byo mu bindi bihugu naho rero je ndabikubwira
urerekana guseze ndakubwira nti urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma ni cambere urakagira impundu n'impuzu urakagira huba wubahwe urakagira ibanga nibangu bangiramwe imbuto cyane cyane urakabitara ridatuba kubera idomeka yandi matara itara ntigigera rituba urukubera idomeka yandi matara je ubwenge nzi ndabugufashije ko ukamenya nibindi ntaco mpomba atari cyo nunguka nawe ibi ndakubwiye urabibwira abandi babimenye bashaje gutera imbere mugabe cyanyuma urakarengana abanzi barengutse urakarenguka abanzi barenganye ariko abanzi bo bishitse mukarengukira icyarimwe bo bazorengukire ukurengwa murakaramba murakagwira muragahora kuna